Murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cyaganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'abarundi. Mu kiganiro c'uno munsi tubashikiriza amateka y'umwe mu barundi 15 bamaze gutegwa iteka ryo kwitwa Premier Ministre yamaze igihe kinini muri ayo mabanga kurusha abandi. Nta nura kwiza igice c'ikiringo ciwe. Uwo yobarinde. Uwo ni Adrien Sibomana yabaye umushikiranganje wa mbere kuva kuwa 19 Gitugutu 1988 gushika kuwa 10 Mukakaro 1993. Adrien Sibomana ninde? Premier Ministre Adrien Sibomana yavutse mu 1953 muri commune Bukeye mu ntara ya Muramvya, akaba afise urupapuro rw'umutsindo rwa licence yaronkaye muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca physique. Imbere yo kwinjira mu mabanga ya politike, Adrien Sibomana yarabanje arigisha mu mashuri yisumbuye, aranarongora ishure ETS Kamenge. Inyuma y'amatora y'abashinga amateka mu 1982, Adrien Sibomana yaratowe kubicegera c'umukuru w'inama nshinga amateka ku ntwaro ya President Bagaza. Amabanga Sibomana yabayemo gushika mu 1987. Aho President Buyoya afatiye ubutegetsi, Adrien Sibomana yagenywe kubabura amatari w'intara ya Muramvya. Mu ntango za Gitugutu 1988, Sibomana yaragenywe kubicegera c'umukuru w'umugwi warujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Uwo mugwi yawumaze mu indwi zibiri gusa, kuko kuwa 19 Gitugutu 1988 Adrien Sibomana yagenywe kuba umushikiranganje wa mbere, amabanga yafatanije muri leta yiwe ya mbere no kuba umushikiranganje w'imigambi ya leta. Adrien Sibomana niwe gushikuba amaze kumara igihe kinini mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, kuko yavuyemwo kuwa 10 Mukakaro 1993 igihe President Nadaye ageneye umufasoni Sylvie Kinigi muri ayo mabanga. Gushika ubu nta wundi mushikiranganje wa mbere ararenza imyaka 2 arongoye leta y'u Burundi. Mu gico kibanza gikunze kuvyara ishari hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, turasigaje imyaka 5 kugira tumenye ko General Alain Guillaume Bunyoni azoba atwara iryo teka ryo kuba warambiye mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Aviriye muri leta, Adrien Sibomana yarabaye igihe mu nama nshinga amateka, mu nyuma arahava arasezera ibikorwa vya politike, arava mu mugambwe Prona mu 2002. Ubazwi nk'uwikorera ivyiwe kandi naho nk'umuhinga yigenga. Adrien Sibomana no mushikiranganje wa mbere wa kera cyane akiri muzima, abimbere yiwe bose baramaze kwitaba Imana. Ariko kandi si warusha imyaka bagiye baranizezwa ayo mabanga bakiri bazima nkuko tuzobibona. Iganwa rya Adrien Sibomana yari amateka mashasha y'u Burundi, kuko yagenywe haciye imyaka 23 atamutagenywe muri ayo mabanga. Wanyuma yari yagenywe muri abo mabanga yari Joseph Babina muri 1965. Ku ntwaro ya President Bicombero akajya gato cyane harabayeho umushikiranganje wa mbere Albert Nyamoya asanga y'ubwoko n'umukuru w'igihugu. Ku ntwaro ya President Bagaza naho nyene harabayeho umushikiranganje wa mbere Adrien Sibomana mu kiringo c'imyaka 2 ya mbere, nawe yari umusirikare asanga y'ubwoko n'umukuru w'igihugu. Mu kugana umushikiranganje wa mbere badasangiye ubwoko, President Buyoya yerekanye ishaka yari afise ryo kubaka ubumwe bw'abarundi inyuma y'ubwicanyi bwa Ntega na Marangara muri myandagara 1988. Leta ya mbere ya Adrien Sibomana yari igizwe n'abashikiranganje 200 n'abanyamabanga 2 ba leta, abahutu 11 n'abatutsi 11. Kuva habaye ugwimo mu 1972 nta leta y'abahutu n'abatutsi bangana yari bwigere subira kuboneka. Leta zikurikira za Adrien Sibomana zagumye zubakiye ku ntumbero y'ubumwe. Leta yiwe ya nyuma yari igizwe n'abashikiranganje 21 n'abanyamabanga 2 ba leta, abahutu 13 n'abatutsi 10. Iyo politika y'ubumwe yarabandanije no mu bindi bisata nka byose by'igihugu. Leta ya Adrien Sibomana yaratoje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu 1991, hakurikira ibwirizwa shingiro ryinjiza Burundi muri demokrasi mu 1992. Iyo leta kandi yaremereye imigambwe myinshi, amashirahamwe yigenga ya SBL, amashirahamwe yigenga y'abakozi sendika n'ibimenyesha makuru vyigenga. Leta ya Adrien Sibomana niyo yatunganije amatora yo mu 1993 yashikanye ku butegetsi umugambwe Frodebu na President Melchior Ndadaye. Mu ncamake, leta ya Adrien Sibomana yashikanye Burundi ku mpinduka zidasanzwe.
ariko kandi nk'uko yabitanze mu ntahe yiwe umunsi perezida buye yashingurwa izo mpinduka zose yazikora zumvikanye n'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi, dusubire kubibutsa icyo muvuze muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha.